uko iterambere ryiyongera mu gutwara abantu n'ibintu mu kirere niko hakenerwa ubumenyi n'ubuhinga ku bahinga muri ico gisata cyo kunguruza abantu hakoreshejwe indege. Kubw'ivyo igihugu c'u Burundi kikaba catunganije ku ncuro ya mbere inama igira gatanu ihuza ibisata bijejwe kunguruza abantu n'ibintu mu kirere vy'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ivyo bihugu navyo bikaba bihurikiye mw'ishirahamwe CASOA, Civil Aviation Safety and Security Oversight Agency. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore yuguruye iyo nama yakengurutse kubona Uburundi bwatunganije iyo nama, anamenyesha ko iterambere ry'ubuhinga ryafashije cane igihugu cacu. Aca asaba ko abitavye iyo nama bobandanya gukorera hamwe mu gushiraho ingingo zose zoza zibandanya gushimangira umutekano ku bibuga vy'indege. Emmanuel Habimana arongoye ikibuga c'indege Melchior Ndadaye akaba yerekana akamaro ko kujana n'ibihe. Iterambere ry'ubuhinga ni ryiza cyane, ntidushobora kurica iruhande. Ubwa mbere gutwara abantu mu kirere, gutwara abantu n'ibintu mu kirere biguma byongerekana cyane. Mu mwaka wa 2030 dufatiye ku 1990 bizoba bimaze kwigwiza kabiri. Hatabonetse rero ubuhinga bwo kubikora mwosanga ari abantu gusa borengerwa. Murumva rero yuko ijya riterambere. Aho naho rero bica bigoranira gato ni mu gihe ubwo buhinga butajaniranye no gushira ku gihe abantu bazoshira mu ngiro ubwo buhinga. Twebwe rero mu gihugu c'u Burundi muri Autorité de l'Aviation Civile du Burundi tuca tuguma dushira abantu ku gihe. Uko ubuhinga buhindutse, abajejwe ibikorwa binyuranye by'ubuhinga tubashira ku gihe muri ibi canke biriya, ku buryo tuguma tujana n'ubwo buhinga aribwo twita technology. Nuko duheza tukitegura kugira ngo duhure navyo. Umushikiranganji wo gutwara abantu n'ibintu yakengurutse intambwe nziza Uburundi bugeze ko, acashikiriza ko babandanya gushigikira ico gikorwa mu ntumbero yo kubahiriza amategeko mpuzamakungu agenga igisata co kunguruza abantu n'ibintu mu kirere kw'isi. Urongoye ikibuga c'indege Melchior Ndadaye amenyesha ko n'izindi ngingo zibandanya gufatwa mu gucungera neza umutekano wabo bose bakoresha uwo muhora mu kwiyunguruza. Umugambi w'isanurwa n'iyagurwa ry'ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye urahiye nk'uko nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yabivuze, kandi mwumvise neza ko yavuze ko tuzogikorana n'igihugu c'Ubushinwa. Ubu rero murabona ko ari akagorane kijya coronavirus yatumye ibintu bitari bike mu Bushinwa bimera nk'ibihungabana. Iyo bitaba ivyo umugambi waruhiye, kuko mu rugendo ruheruka umushikanganje ajejwe imigenderanire y'igihugu c'Ubushinwa yashika ngaha yaravuze neza yuko uwo mugambi uhiye kandi wihuta. Ibibuga by'indege bisanurwa mu buhinga bwo hejuru cyane, kirasanurwa kandi kabandanya gikora. Iwacu mu gihugu c'u Burundi aho twebwe tujejwe hitwa ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, twariteguye dukoranye n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu, twarakoze ibyo tegeza gukora ku buryo ubuje acururuka yerekanye ikimenyetso kimwe mu bimenyetso bitumenyesha ko twokwikeka coronavirus, aca kugwa mu bandi agaca ashigwa cyo twita muri quarantaine aho asuzumirwa. Hanyuma kandi umuntu wese yoza avuye mu Bushinwa, ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bubimenya, tubibamenyesha hakiri kare ku buryo baba nabo baritegura mu kumwakira ku kibuga c'indege no guca bamushira ahagenewe bene abo bantu baba baje bikekwa ko baba bafise iyo ngwara. Turiteguye rero, twarafashe ingingo, haro n'ivyandiko ku kibuga c'indege vyerekana ingene tugomba kuza turavyifatamwo mu kiringo bene ico bihe bene ivyo. Bwa kabiri ibijanye n'amazi y'imvura nyinshi yaguye niyo twiteze, twebwe ku kibuga c'indege turiko turitegura, twariteguye mu nteguro zacu zo ku mwaka
turategekanya ivyo kugwanya ivyo gutegurira inzira amazi no kuyagwanya igihe yoza ari menshi. Uruzi Impanda nta ngorane rudutera ingene bipanze ku kibuga c'indege, ariko uruzi Mutimbuzi ni ingorane, ariko kandi nago nyene twarakoze ibikorwa aho dushaka gukomeza cane imbibe zago ku buryo rutazobandanya rutera ingorane ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Iyo nama ikazomara iminsi 2 mu bihugu bigize umuryango wa Afrika vyari vyiteze kwitaba iyo nama. Igihugu c'u Rwanda akaba arico kitashoboye kuhaboneka.